Warigeze wiyumvira ko woba ari wewe uzohindura kazoza k'umuryango wawe? Wosanga ari wewe umuryango wawe utezeho amakiri? Wosanga inzozi zawe zose zishobora kuba impamo? Uriteguye? Nyimba witeguye, andika muri comment ati ngiye guhindura ubuzima bwanje n'ubw'umuryango wanje. Nyimba utiteguye ntuvyandike, gusa nyimba witeguye gumana nanje, kubera ko mu minota mikeyi tugiye kurabira hamwe uko wosubira kwandika inkuru y'umuryango wawe n'iyiwawe guhera ubunyene. Warigeze wibaza ku buzima bwawe uti ibi sivyo nkwiye? Warigeze wibaza ko hoba hariho ikintu kinini ku bwawe? Ukuri nuko ushobora kuba ari wewe mu muryango yohindura vyose. Ibaze woba uri wa muntu akomeza akaduga hejuru y'imbogamizi zishobora kuba zarazibiye umuryango wawe ibisekuru n'ibisekuru. Kubera ko utomo ushobora kuba ari wewe ugiye guhindura amerekezo y'umuryango wawe. Sibikwerekeye gusa, ahubwo no gusiga umurage, ukubaka umushinge uzokomeza abazoza inyuma yawe. Ubu hagaze mu mayira abiri, aho ushobora guhitamwo gukomeza ugakora ivyo wumva bikoroheye ataho bizokugeza, canke ugahitamwo gufata akayira kazohindura inkuru y'umuryango wawe. Urugendo si igikorwa coroshe, gusa iyumvire ishema wo kwiyumva uzi yuko ari wewe uzohindura kazoza ka famiye yawe. Abantu benshi mu buzima barareka abantu bagafata ikaramu mu gihe bariko barandika inkuru zabo n'iz'umuryango wabo. Urashobora kuvyanka, ukanka ivyumviro vy'abantu ngo bikubwire uwo woba canke urugero ushobora gushikako. Urafise ubushobozi bwo kwifatira ikaramu. Igitabo c'ubuzima bwawe kiracafise page zitanditseko kandi zirindiye ngo uzuzuze umurava, kwihangana be n'intsinzi. N'ubuzima bwawe niwe ufise ubushobozi bwo kwandika inkuru uzobwira abuzukuru bawe. Vyumvireko urashaje, abuzukuru bashaka kumenya impamvu utashitse ku nzozi zawe. Uzobabwira ko wari ufise ubwoba bw'amajambo y'abantu? Really? Uko ariko witeguye kubwira abuzukuru bawe? Wewe niwe ugiye guhitamwo uko chapitre nshasha igiye kwandikwa. Izoba inkuru y'umuhondo canke izoba inkuru y'intsinzi? Amahitamwo ari mu biganza vyawe. Niwe mwanditsi w'iyo uzohereza. Gusa aha niho bikomerera, ukicara iminsi ikagenda utariko urakora, inkuru yawe ntizohinduka. Izoguma ari ya nkuru y'amahirwe yatakaye, ukwicuza n'inzozi zisigaye ku meza. Igihe nikikurindira kirakomeza kigufise canke kitagufise. Igihe uzuyaje ico kiba gitakaye. Igihe uzoba urindiye igihe nyacyo, abandi bazoba bariko baraja imbere biga, baduga kandi bakora ubuzima bashaka. Igihe nico kintu utagarura, kandi buri segonda rirafise akamaro. Utariko uratera imbere, uriko urasubira inyuma. Iyi ni inkebutso. Buri munsi na kandi karusho wokabaye ukoresha kugira ngo ukomere. Ngiki ikintu kidasanzwe. Ntusabwa kuguma aho uri. Urafise ubwenge, imbono zo guhindura ubuzima bwawe. Tangura no munsi. Ni wewe wohindura kazoza k'umuryango wawe. Ubu nyene, aha nyene ushobora guhitamwo gufata control, ugaseti intumbero, ukanka ko ubwoba bwo gusubiza inyuma. Iyumvire uko uzoba umeze mu myaka iri imbere. Iyumvire inzozi wogira, impano hamwe n'ibisigi vy'umurava n'ubukomezi wosigira abazogukomokako. Buri munsi ni yindi chance yo guhindura ubuzima bwawe. Uru rugendo si ubwo gutunga ibintu canke kumenyekana gusa, ahubwo nubwo kubaka ubuzima bufise insobanuro, ubuzima buzoha inguvu bukongera bukabarinda abagukomokako. Ibaze wubatse umushinge ushobora kuzamura buri umwe ari ruhande yawe. Imyumvire umuryango ukuravye, hama ukumva utewe ishema nawe ukaba akarorero kabereka ko bishoboka. I got one in my life. He never gave up, so am I, cause I treat him like example. Iyumvire ku nkuru wo kwandika zigutuma abandi bashira ubwoba. Ibi ntivyoroshe, bisaba umuhate wo guheba ivyoroshe kandi bikuryohera, ukinjira mu vyo utazi. Nta makenga birateye ubwoba, gusa ni wibaze wopfuma ukora ibintu bikunezeye ataho bizokugeza, hako wokora ibigoye bifise riske muga bizogushitsa ahantu. Iyumvira abuzukuru bawe bakubwira bati iyo ataba wewe umuryango ntuba umeze uko. Warakoze, gusa nta na kimwe kizohinduka udafashe umwanzuro wo kuva ubu. Reka nkubaze, uriteguye kumuba wa muntu afata control of his family's future and his in his hand? Imiryango iruguruye, kandi ni wewe ufise ubushobozi bwo kubikora.
tera iyo ntambwe nubwo yoba nto, hama utangure kwandika inkuru nshasha y'umuryango wawe. Iki nico gihe cyawe.